agatima koko kubona iriza abantu kubona itera ubwoba abantu bamwe bakanka no bakumva umenga baratinye no kuyiraba nta gitangaza kirimwo kuko nanje ndiko ndayandika hageze igihe nkorora mosozi arambaye ko ndiko ndandika ngira ibigumba nkorora mosozi eski wa muntu nawe ari karaca muri buno buzima canke yaciye muri buno buzima bimeze gute urukundo rwagiye hehe ubuntu bwagiye hehe none mu gihe notinya kubikira ngo biteye ubwoba kandi ari ibintu biriko biragandagura abantu biriko biramara abantu bariko bahana amashano ku rwego ruteye ubwoba ukazumva ngo nakarapfuye amashari inzigo nivyo biriko biruzura mu bantu ntibagikunda kubona ubuteye imbere abantu ntibakinezererwa amakuru meza y'abantu aho gusanga abantu banezererwa amakuru mabi inkuru mbi ibaye uzosanga abantu bose ntibanezererewe umwumvikano canke ubumwe jewe na Mede dufitaniye bahora batubona kumbe turi kumwe bakadutwengera ariko kumbe batabinezerewe bashaka kutubomora nivyo biri mu bantu umuntu yubatse inzu bankuza mva ngo arishima ngo yarubatse etage umuntu yaguze umuduga ngo kariya nako ngo karishima niwibuke yuko uwo muntu yaguze umuduga ejo ashobora kuguha lift canke akazotwara umugore wawe agiye kuvyara mwijoro wari wabuze taxi umuntu aguze imodoka nziza yabaye freemason yego ishengero gitwa ngo rirateye imbere nguriya ngo mukozi w'Imana ngo numu freemason none Imana yacu nitanga umugisha Imana yacu ntigira neza nidushaka kukubona uri kurarira ariko nubwo utobona jewe hari undi muntu ari kararira muri quartier yawe hari undi muntu peut-être arira utabona uriya muntu ifo ko tumenya gahinda k'abantu baca muri buriya buzima uzi guhekugwa abavyeyi usanga ngo barozwe n'umuntu uzi umugenzi akugirira ishari kuburyo yipfuza kukwica canke akica wawe nibwo buzima turiko turabamwo bivanye na rya shari hariko uzamva ngo urumva ngo mu Burundi ngo ibintu ngo bimeze uku ngo raba ngo hariya naho ngo hameze uku igihugu byanse ngo twebwe wewe uri kuravuga kubera ko utanezerewe iterambere rya mugenzi wawe uri kurashaka iterambere ry'igihugu iterambere ry'umubanyi wawe uri kurarigwanya iri kugwanya iterambere ry'umubanyi wawe uri kugwanya n'iterambere ry'igihugu Sabasi arashobora gukwepe filme gato shigira mu mahanga ntitube tukimubona hano hagufi bona yuko igihugu kigire gihombe umwigisha ntikigire gihombe umukinyi wa filme yo kataraboneka ntubona yuko nawe ubwawe uza kwisanga wasubiye inyuma komenga hanze y'igihugu biragoye kuhabandaniriza ino mirimo hamwe noro nk'ikindi kintu gishobora gutuma imitima myinshi za kuri Kristo kurutana filme igihe noheba filme nagize ikintu nateye intambwe mwico gihe sinoba namanutse ahubwo noba naduze ikibi cyo haba ni gihe nokora ikintu kiza gutuma amanuka akarorero yakamfatire nko kubikorane Chris Ndikumana ahora akoresha voilà come on I really believe you ko ari umuntu ashikira imitima myinshi y'abantu none nkuno musi ejo Dico SABBAS ashoboye gukora nk'igikorane ico gikorane kaca kitabirwa n'abantu nk'ibihumbi nka 30 yego buriya wovuga yuko nahomvye tinda gutsindwa komera hari byinshi biguca intege ariko ntucike intege gushika naho abaguca intege bacika intege utegerezwa kuba umuntu wumva yuko gutsindwa atari umugabane wawe gucika intege atari umugabane wawe nubwo hoza uruganda rwo guguca intege gerageza kuburyo urwo ruganda ruguca intege rucika intege wumve yuko gahunda ari gukomera wumve ko gahunda ari gushika kwihangiro ryawe indoto ufise ni wawe uyirota nta muntu mwari kumwe ntutangazwe n'abantu bariko barazana ama commentaire negative ku ndoto yawe igihe warota ntimwari kumwe reka ukomere ugwanira indoto yawe bazoza kugushimira babonye indoto yawe yamaze kuba realize ubu kubera indoto yawe bayibona uyinjiramwe batazi ivyo ari byo ni ibintu biri flu ugomba kuvyumva no kubitahura igihe warota ntimwari kumwe ko ari we warose gwanira indoto yawe abo warose mutari kumwe ntibakaguca intege ngo bakubuze umugambi wo gurealiza canke gushitsa indoto zawe Dico Entertainment.
Hello, ladies and gentlemen. Hope you are doing good, guys. Wherever you are, Imana ibahezagire cyane ku rukundo mutwere ku munsi mugo sharing ibikorwa byacu mukagira comment kugira tubone ibyumviro byanyu ariko kandi muga subscribinga kugira muzoheremo abambere mwironkera kino gikorwa turabizirikana cyane yamara nawe uri kuraraba kino kiganiro turagira subscribe niko kanya kawe kugira uzohore ubu mbere wironkera inyigisho z'akarorero biciye muri kino gisata tumara mwanya munini citwa Cinema. Zero to hero, we the champions. Once opportunity to the highly most beauties, they call me Ndikurio Leonce the son guy, Dr. Vlog, aka Dico, aka the ambassador. Nundi munsi mwiza twakira the one and the only yitwa SABBAS NKURUNZIZA, umwe mu bantu bariko barakora amateka muri sinema y'u Burundi. Twagira ubuntu no munsi turongeye turamuronse nyuma y'igihe kitari kinini kandi ariko arabayagira ibinabiri ya bwana SABBAS NKURUNZIZA. Turabakire cyane kuri Dico Entertainment. Murakoze cyane bwana Dico, turamukije n'abakunzi bose bariko baradukurikirana kuri Dico Entertainment. Amahoro y'Imana n'abane namwe, numugisha ni n'umunezero gusubira kubana namwe kuri uno munsi kandi nizere ko tuzakugirana ibihe byiza. Nuko biba bimeze novuga ngo uje tugukumbuye uje tugukumbuye kuko uri wa muntu umaze n'indwi zibiri utayagisha abantu cyane mu binyamakuru baba bagukumbuye, bimaze no kubonekana yuko uri mu bantu bavuga gake mu binyamakuru kabisa. Nivyakwera yego. Sinzi nimba ari ngingo wafashe, sinzi nimba amenyesha makuru bakubangamira, ntabwo ukunze kwitaba cyane ibintu by'ibiganiro. Oya ntibambangamira kandi nta n'uwuntumira ngo ndeke kumwitaba, uretse yuko hari igihe bishobora gushika umuntu ugasanga yagize ibikorwa byinshi abantu ntibahurize ku mwanya, ariko niyo tutahurije ku mwanya turagerageza bishobora guteba ariko bigashika. Rero nta muntu numwe ntitaba kabisa, ariko ko nzi abagusaba ibiganiro ari benshi n'umwanya muto ugira kugira mukorane kuko hasohoka biki canke muri plans zawe ntibinakenewe. Oya ibiganiro ni vyiza parce que hari gihe abadukurikirana abakunzi bacu baba bakeneye kumenya ibinabiriya, ariko kuvyo ntibuka jewe umengo nta muntu aransaba ikiganiro ngo ndamwankira. Ngira ngo si benshi cyane bansaba ibiganiro. Okay. Wow, birumvikana cyane. Unkundire ntangire ndagukeza kubera ko ntikotera kabiri ngo dutere intambwe tuvuge byinshi tutaravuga kuri lancement y'akataraboneka waraye ukoze. Sarira kubitiruzura muberewe cyane nk'ibisanzwe akakantu koko n'akantu kawe. Abantu baravuga ati ino nimwe mu lancement asize amateka atazibagirana. Ni amana yawe canke nawe haro kandi kantu ba wakoze kugira ibintu bigende nkuko twabibonye? Sinibaza yuko nkaje nk'umwana w'umuntu mfise ico no kora gikomeye cyane kirenze ubuntu Imana iba yatugiriye, kuko nta vyahatari novuga ngo ndarushije abandi canke ndagize gute, ahubwo nubwo buntu bw'Imana ni biba byabaye uko Imana yabipanze. Rero ndabishimira Imana, nta kandi kantu karenze ukuboko kw'Imana koboneka, kuko ico umwana w'umuntu cyose yokora kitari mu Imana gishobora gufailinga cyangwa no munsi akabona umenga cambaye maske yo gukunda ariko inyuma bitanakunze. Rero nta kindi uretse ukuboko kw'Imana kwabanye natwe, hanyuma Imana tugira neza tubona bigenze neza. Nta nikindi twokwiratira, sinkomezi canke ubwenge bwacu canke ingufu zacu, ahubwo dushima Imana yo yabikoze bikagenda neza. Ariko wabyakiriye gute? Kuko je nabona ari ibintu biteye ubwoba kubona sare nk'ijye yakubise yuzuye abantu bakabura naho bahagarara abandi bakaja hanze. Ubwa mbere na mbere jewe nabona umenga niyumviriye ati none kumbe twafasha agasare gato. Ariko ikibazo sagasare gato, ahubwo ikibazo abantu bari benshi. Sini kibazo ni umugisha twagize, abantu bari benshi cyane bituma sale ibano bamwe barahagarara abandi no hanze barakubita harazima. Ni byo gushima Imana cyane gose kandi nshimira abantu bose
bitavye muri lancement officiel ya filme yacu nziza cane ndahazi abantu turahazi aho byabereye nanje ndahazi naho nigiye guca ndahazi naho mugiye kuronkera umugisha abakunzi bacu ndahazi uno akaba ari the CEO wa GN Films SABBAS NKURUNZIZA akomeje gukora amateka umunsi ku munsi. Mvuze ku kantu ko kubegwa namye mbona abantu bariko barakora ibintu bisa n'ama top 5 baravuga ati SABBAS kubegwa we n'ibintu vyiwe nubu yaraberewe ariko mu bantu yambitse bari baberewe hafi yo kuza imbere yiwe ariko benshi mu makomende bavuga ati none nimba baberewe akaza nko kumanya wa gatanu abari imbere yose ari bane ariwe n'ubundi yabambitse ati ni wa SABBAS abandanya begwa cyane kaya kantu mu bamwe agakoreye ko nako nyene. Yes, ugambe na mbere kwambika abantu bakabegwa niryo teka niryo teka ryanje rero iyo baberewe burya mba naberewe kabiri waberewe kabiri iyo bonambitse baberewe je mba naberewe kabiri rero ndashima Imana tout d'abord ko abantu bambitswe na SABBAS style bari baberewe cyane for real kabisa bari baberewe cyane vyampaye image yuko umunsi umwe nshobora gukora evenement ikatubera code y'abantu bose bazokwitaba urubanza ikaba code abantu bose bakambara SABBAS style naciye niha ico gicapo kuntu vyoba bisa mbona ni ibintu byiza cyane so ndashima Imana kubwa SABBAS style ndashima Imana no kubwa bambitswe na SABBAS style kari akaba yakarorero kugira ngo nawe utarambara muri SABBAS style ushobore kwitura SABBAS style wabonye uko SABBAS style barashoboye kukwambika nawe ukagenda uberewe mwikoti ry'igitangaza nawe wari wambaye n'ubundi yari SABBAS style canke n'undi mutayeri yari SABBAS style ariko mu bisanzwe jewe sinshona ngira conception y'impuzu igicapo ndagira igicapo hama umuntu nka mu igicapo nkorera ibimeze uko nkorera ibimeze uko iyo bikenewe ivyo nkoresha amaboko ndabikoresha amaboko nk'ubu costume barayimpaye namubwiye ati we nkorera ibindi nanje nivyo navyikoreye ariko yakozwe yashonywe n'umutayire mwiza cyane yitwa George akorera muri ville nawe sinoreka keza no kumushimira parce que n'umutayire mwiza gose so George SABBAS style gumirimwo parce que hari ivyo yampaye nanje nkaca ndetusha nkakoresha amaboko ariko kandi jewe mba namutrapiye canke nkagira conception y'impuzu bisigura ngo umuntu arashobora guca muri consultation muri SABBAS style tugakonsulta ibintu azokwambara ikintu tukagiha forme ariko tukanamubwira ati genda ushoneshe kwa naka ariko yaciye muri consultation akaca ariha nk'amafaranga ya consultation impuzu akaca yitwara hanze hari abantu bakora amamanza nk'aya mariage amadote nabo nyene murabatunganiriza cyane gose harahora bidoga ngo menga murabaryamira ngo muguma mukorera bamwe bobo mukabibagirwa ahubwo rero abantu b'amadote bobo ewana tuguma tuzana marivage jewe kubera muri jewe ibigize SABBAS style hariho tushe kinyafrika cyane rero tusanga n'inguvu zanje nazishize cyane mu bijanye n'ivya dote parce que dote ari urubanza rw'umuco niho dushobora kwerekanira kakaranga ku Burundi canke k'ikinyafrika muri rusange kubera ngizwe nako kantu ko gukunda ibintu by'ikinyafrika n'ama création menshi mfise usanga ari ama création akora mu madote canke abaririmbyi bagomba kora indirimbo zirimwo touche africaine ibintu nk'ivyo kabisa baba bavyumvise bitura ino nzu imwe mu nzu nebaza ko na jewe mu minsi iza Imana niyabigenza ukundi kuntu nshobora kwitura avuga ati GN nitwambike tuje mu rugo kwa Mutamu kabisa cyane imbere ko tuva ku rubanza kuko nivyo tugiye kuyaga navyo nyene wanashaka ntibiri kure havuzwe byinshi ariko bigure ibyo gushima ariko burya ngo tunenge ntitwobura wakira gute ino comment y'umuanaliste yavuze ngo SABBAS yakoze urubanza rw'igitangaza byari biryoshe film integuro zose byari sawa atariko turakwiye kuza dutandukanya imanza izi na ziri ati n'urubanza ku ruhande runini wamenga n'urushengero kwaje kuvuga ubutumwa canke kuririmba wakira gute no comment y'umuntu yitwa Nyamapro yagize ku rubanza rwawe that is very very wonderful news for me
niba yumvira yuko yoba ari inkuru mbi canke incine ngo yabonye ikintu gisa n'ivuga butumwa. Wow, we are good news. Twebwe GN gisobanura good news. Good news bisobanura ubutumwa bwiza canke inkuru nziza. Aho turi inkuru nziza itegerezwa gufata priorite. Aho turi imitima ishobora kugirirwa neza ikiro truvira kirahimbaza Imana canke ikiro truvira ko yumva ijambo ry'Imana. Twebwe kuri twebwe niyo priorite. Na filme zacu ugiye kuraba wimvye mu mizi uzosanga filme zacu n'amajambo menshi arimwo ari amajambo ashobora gukiza imitima y'abantu, amajambo yubaka, amajambo y'impanuro. Nugerageza kuraba amafilme Sabbas yanditse uzoza kuyasanga arimwo ubutumwa bwiza. Wanashaka ibanga abantu batazi, ndafise abakozi b'Imana nkurikirana, inyigisho bigisha nshobora kuyifata nanje nkayicisha muri filme. Iyo ngiye muri eglise ngenda mfise agakaye kugira ngo nze ndandika biriya bimfashije. Hari abandi bantu batagiriwe amahirwe yo kuvyumva, mba nipfuza yuko bibafasha biciye muri film. Ku batabizi GN Films kuri jewe ni podium mpagarara ko nkavuga ubutumwa bwiza. Nta rusengero mfise kandi nta nugo ndiko ndipfuza kugira, ariko iriya niyo podium yanje. Ntegerezwa gutanga ko impanuro zifasha abantu, ntegerezwa kuvuga ko n'ijambo ry'Imana wanashaka, ntegerezwa gushira abantu muri ya mwemu yo kwisanga bahimbaza bongera batazira Imana. Yes, rero urumva comment nk'iyo kuri jewe numva ahubwo no mugurira akantu, no mugurira akantu ko narabibonye n'abandi bakaba barabibonye, na jewe bwanje niro turovya ahantu. Oh wow, umva nari kumbe Mana no muri lancement twisanze hari imitima y'abantu iri kiraguhimbaza, numva umunezero baye mwinshi. Rero uwo muntu ahubwo nzomugurira akantu ko naranakivuzeko. Kuri jewe si comment ni negative, ahubwo kuri jewe numva vision yanje iri kija mu ngiro. Kumbe hari ibintu abantu banariza bakabibona nkuko menga ni gihombo kubera ko batazi igicapo cy'umuntu. Kumbe kuri we ari nyunga ahubwo yarayisije. Aho niho nubakiye rero. Ahubwo mu gihe notangura gukora ibintu bijya bintu ntabibonemwo, Sabbas azobasa nurika kubita ikorosi. Hajya niho nubakiye. Bisigura yuko biriya bintu ntivyabaye pale hazare si gisito mugani wa babandi, ahubwo nivyo washaka, nivyo vyari vyateguwe, nivyo nashaka. Ahubwo ubundi musi bazokwiroturuva lancement umengo ni concert, bazokwiroturuva lancement umengo harimwe ibindi bintu. Ivyo nivyo nshaka. Bitabujije ko abakora lancement nk'uburyo basanzwe bazitegura batobandanya babikora, ariko ijya niyo GN uriya niwe Sabbas Nkurunziza. Ariko Sabbas ndashaka kumfasha kino kintu tugwe tugaruke gatoya kuri analyse za nyama ko menga harimo kuvanga ibintu. Wowe uri umukozi w'Imana, okay, raba nk'ubu urakora ibyo kwambika abantu nko mu gihe kimwe coza cinjirira ikindi, ko menga baye kuvanga ibintu. Nta kuntu ubutumwa bwawe bugabura bakaba muri ikintu kimwe mugahagera ibintu by'amafilms tukumakwereka ibintu biri professionnel byihariye bitaza kwinjirana ngo tuvange ibintu. Na cyane ko hajya hashobora kuza abantu mu gugasanga nka bino bintu digikizwa ntibari interest cyane kuri ibyo. Kuva ntangura gukorera Imana nubakiye ku ijambo rivuga ngo uwudasukiranya arasesa. Uwudasukiranya arasesa. Bino bintu bitegerezwa kuba melange ku buryo nanje ubwanje ntashobora no kumenya n'ingene no bivangura. Urumva ntegerezwa kubimelanja ku buryo bidakunda n'ingene ndabisepara. Iyo niyo fondation yanje, aho nyene niho nubakiye. Nubakiye kw'iryo jambo rivuga ngo udasukiranya arasesa. Udasukiranya arasesa. Amashure yanje niga nayavanze n'ivy'Imana gutyo nyene, kuko naho ninavuga ati ntabisukiranije hamwe ndasesa. Abantu banzi nashobora kuba ndi muri jeune ya 3 jours ariko ntonda no kwishura, kandi sinigeze mbu wanyuma. Naramenya kandi nkaronka amanota meza. Muntuze mu bikorwa vyose nkora, haba no muri Sabbas style. Sabbas style ndiko ndiyumvira ingene nshobora gufata bwa buzima bwa cami bwa kera
nkasoma ndasoma ibitabo nkamenya imigigwa abami bakora irimwo kutamenya Imana ibirimwo kugira gute ivyo bakora nkiyumvira ni gute muri SABBAS style impuzu zanje zizoba zirimwo deliverance deliverance gute muri SABBAS style ya migigwa yose mibi yakogwa ni gute jewe nzokora impuzu zikaba zirimwo deliverance par exemple nkagenda ahantu iyo migigwa yakoregwa nkakora impuzu ifise isano naho hantu maze gukora impuzu ifise isano naho hantu aho hantu tukaba twagiye kuhaderivra twagiye kuhakorera amasengesho bisigura ngo no muri SABBAS style yanje mba numva Imana igomba kubamwo no mu nyambaro mba numva Imana igomba kubamwo cumbwira rero tugeze muri filme naho tugeze muri filme hoho nibindi twebwe twitwa GN good news inkuru nziza rero bino bintu jewe kubitandukanya ntivyo nankundira nivyo nashoboka kuko rino jambo udasukiranya rasesa ni jambo ntegerezwa kubakira kubuzima igihe cyose nzoba ncitwa SABBAS igihe cyose nzoba ngifise umwuka w'abazima rero kubitandukanya ntivyo shoboka abantu bamenyere SABBAS gutyo bamwakire gutyo abamukunze bamukunde gutyo abamwanse bamwanke gutyo abanunezerewe bamunezerewe gutyo n'abatamunezerewe bareke kumunezererwa gutyo nyene uyo ni batohinduka udasukiranya rasesa na cyane ko numvise ko ivyo bamwe bashobora kuba bafata nk'ubuhombe kuri wewe ahubwo ni nyungu nizo nyungu yes birumvikana gose kabisa tuharenge twihuse ejo bundi uri mu rugendo muri Kenya twayaze kuri filime yitwa ubuzima uratubwira ati ibyo bintu byoyaga bicaye nibirebire gose ariko kandi kuva kiriya gihe abantu ntibigeze bahagarika ntibigeze bahengeshanya kutavuga ngo ino filme womenga hereye mu nzira ino filme igaruke bino bintu simvuze ko n'izindi ariko raba hari atari nziza kuko zimaze imisi zikubita barabibonye ariko kugeza none munsi ma comment y'abantu bavuga SABBAS naduha ubuzima niko kanya rero byahagarariye mu nzira nizongera kubaho cyangwa urabitegekanya filme ubuzima sinovuga ngo ndabitegekanya kuko urazi yuko hari abantu twari kumwe casting nari mfise ubu bitoborohera canke bitaboroheye yuko bashobora kubandanya igikogwa ndashima Imana aho filme ubuzima yatanguriye kuva kuri partie ya mbere gushika kuri partie 27 si filme tukovuga ngo twatanga 20 minutes canke 22 hari nizo wasanga zifise 45 canke 1 heure bisigura ngo ngerageje kuyiraba filme ubuzima irimwo amaparti menshi cyane ariko kandi bivanye n'inyigisho yagize ikimazi mu mitima ya benshi abantu bagumye bumva umengo ntibashizwe bagumye bumva umenga bubandanya iyo nyigisho yitwa ubuzima ariko aho ngeze nta vyizigiro vyinshi mfise no kwizeza abantu yuko no bandanya filme ubuzima bivanye nuko abakinyi baba principale twari kumwe nka bose bafatiriwe canke bakaba atari hafi kugira ngo bashore kubandanya ubwo rero nsavye imbabazi abantu mukunda filme ubuzima canke mwayikunze inyigisho mwaronse zisa nizagarukiye hajya mubandanyirize muzindi zirahari ni nyinshi inyigisho twoba twarakatishije tutahereje mu buzima muzoza kwisangira mu yindi filme hariho ubwo buryo burashoboka bwuko ya nyigisho uyibandanya ariko nzoyibandanya atari filme ubuzima nzoyibandanya ari yindi filme bigaca mu yindi filme yes ishobora kuba atari good news cette fois kuri bo bihangane mugaje ikintu nkunze ni cyuhereje ko irashobora kutaza yitwa kujya bakunze yitwa ariko bakabibonera mu muzindi na cyane kuri kurabahereza nyinshi cyane kandi nziza mu misi heze warakiriye abakinyi batari bake abantu barabyina ati SABBAS ariko arafasha benshi nkuko asanzwe abafasha nimba ruko no bivuga bana wakiriye bataranakura ku rugero runini nkuko wareza abandi bakagera ahantu tuzatubona wakiriye n'abandi komenga bambere warabajyamiye usanga ari uko bimeze ho bari yindi nteguro nshasha n'ubundi uza gukorera ko kugira ukuze bano bandi wamaze kwakira ubwa mbere na mbere vision yanje muri GN Films yari yo kuvyara ariko navyaye inzi yuko ntari umuvyeyi umwe mu gihugu ahubwo nzi yuko igihugu gifise abavyeyi benshi abavyeyi bashobora kubona za mpano hanyuma bakazishigikira ndashima Imana muri mu ruvyaro rwanje rwa mbere ndavyite gutyo
generation ya mbere abo navyaye habayemwo benshi bagiye bakura ndetse baca bakorana n'abandi ubu nabo bariko barirondeza ahubwo bariko baragerageza kugira ngo nabo ibikorwa vyabo bigere kure ndizera ntakekeranya yuko mu minsi iri imbere bazonzanira abuzukuru kuko babirimwo neza kandi ivyo navyo ndabishimira Imana hanyuma Dico umuntu ingabire yiwe niyimuvugira si abantu bose bahurumbira filme ngo nuko bafise izo mpano canke nuko babishoboye bashobora kuza ari 50 mwabo 50 hakavamwo babiri canke batatu abo bantu nabo gushimira Imana kuko abo babiri canke batatu nabazogenda bafashe abandi kandi abo bantu bashobora kuba inyenyeri yabo iyo ari inyenyeri isanzwe yaka yarabuze umuntu ayactiva mu nyuma bamaze kugira amahirwe ukabona ko inyenyeri zabo zirasa cyane kuruta ariko harimo n'abandi basanzwe tuvugisha ukuri basanzwe bakunda film ariko atari impano zabo binjira muri kino gikorwa ariko ubona yuko arirondeza aragerageza arabikunda ariko ukabona yuko arakora ariko si cyane uyo rero jewe ikintu nkora ndaguha platform maze kuguha platform impano yawe ikaci kuvugira inyenyeri yawe ikaci kuvugira muri babandi bake mwabonye nahaye platform murabona yuko hari inyenyeri zabo zatse cyane ku buryo bace batangura no kuronderwa n'abandi rero nkuko nari narabisezeranye navuze ati ntegerezwa kwakira generation igira kabiri muri no generation igira kabiri nabo ngira ngo muriko murababona bamwe mu gatima koko icagiye kunezera canke kiriko kirampimbara kiriko kiranezera nuko mu ma commentaire ndiko ndumva haba no mu ba producer canke mu ba realisateur bagenzi banje bambwira ati uriya mukinyi mushashuza nyararenze uriya mukinyi mushashuza nyararenze camuga ati wow no mwino generation kabiri kumbe ndafise amwe abantu izindi nyenyeri zigiye kwaka ibe uruvyaro rwa kabiri ruzokurikira uruvyaro rwa mbere rero ino generation ya kabiri ahanini nuko mutarababona ariko bamwe muri ko murababona muri ino filme turiko turakurikirana kuri GN Films nyene yitwa Agatima Koko nkuri karakina role ari muganga maze kuronka ama commentaire menshi yuko ari umukinyi mwiza kandi mfise ivyizigiro yuko nabandi bazomubona bamukoresha simba nshaka yuko umuntu ndamwigungirako ngo numu GN gusa oya umugisha wanje nuko aba BMT bamubona bakamuhamagara gakorana na BMT twafa bakamubona bakamuhamagara n'ayandi bakabona babakinyi bakabaha platform bagakora rero nico cakozwe kandi naco ndagishima Imana ahanini abano bakinyi benshi muzobabona muri filme yitwa Intango niyo filme yari gutangura imbere y'Agatima Koko warigeze kubivuga ego niyo filme yari gutangura imbere y'Agatima Koko ariko haza kugira ikibazo c'ama image amwe imaze kugira ikibazo bivanye nuko nari mfise projet zitatu ziri muri stock dufise Ndahazi muri stock dufise Agatima Koko muri stock dufise Intango niyo yategerezwa kuza mu ntango nyene Intango yateza kubi ariko ikibazo kica kiba ku ma image tuca turaba iyindi ino Agatima Koko kuko nategerezwa kuzana integuza ya Ndahazi rero Agatima Koko yaciza nk'integuza ya Ndahazi kandi nashima Imana ingena ari filme yakiriwe neza cane abantu bariko barayikunda bariko baranayikurikirana rero izoza irerekanwa ku munsi wa kabiri ushika ahizoherera ntabwo ari ndende cane ariko ku munsi wa gatanu naho niwo munsi tuzoza turakurikirana Ndahazi bino bikorwa ko ari byinshi kandi bikaba bifise inguvu nibiza kugongana bigatuma menga bitangiye gutakaza uburemere kandi byari bisanzwe biremereye gose nibaza yuko nta bundi buryo byari gushobora gukogwa nari maze iminsi itari mikeyi ata filme nimwe iri kiraca ku rubuga rwa GN kuko aho ingaruka ihereye nari nzi ko bica bikunda ubwo nyene tugatangura gushira ku intango igahera tuja dushira ko Ndahazi igahera tuja dushira ko Agatima Koko Agatima Koko igahera tuja dushira ku iyindi ntaravuga izina yoyo ni seri nayo nizo bari ndende
ariko umwana w'umuntu arapanga Imana igapangura ariko ico nizera nuko Imana ibirimwo kandi ivyidupangira biba vyiza kurusha ivyo twebwe twipangira. Yego. Bimaze guteba intango mbona biragoranye twagiye gushirako agatima koko ariko nayo dusanga ntibizokunda yuko ihera imbere yuko dushirako ndahazi. Niyo mpamvu twaciye tuvuga ati paske izobisigaje umwanya muto cane ngira ngo izobisigaje nka parties 2 canke 3 turavuga ati reka izobandanye ku munsi wa kabiri hanyuma ku munsi wa gatanu ndahazi nayichigisa. Hanyuma ivyizigiro mfise yuko itazogongana ngo imwe yake inguvu yindi nuko ifilimi yose ifise inyigisho yayo ifise uburemerezi bwayo kandi ifise n'umugisha wayo. Wow. Narabibonye igihe nariko ndekura ingaruka nca ndekura na filme Ibohero. Ingaruka yakomeje kuduga Ibohero igira wa mugisha wayo yategerezwa kugira iranaduga cane kurusha yarakubisira cyera ubwo abantu iranarusha n'ingaruka yarisanzwe ihari ariko kandi ingaruka ntiyigeze imanuka babandi bari barakunze ingaruka bakomeje kuyikunda n'abandi bakunze Ibohero nabo bakomeje kuyikunda. Nivyo vyizigiro mfise yuko agatima koko atacizokwica paske abantu nubundi basanzwe bansaba zamuraduha kabiri kundwi zamuragira gute nizere yuko nubundi bizogenda neza. Imana yo mwijuru nizotuma bikunda twebwe turiko turubaka nka Nehemia ariko ukuboko kw'Imana kubanye natwe bizogenda neza kurusha. Ni na filme agatima koko uravye iriko iravugisha abantu ku rugero runini ama comment bamwe mbere bakabatanye kuvuga ati irateye ubwoba iraremereye idukora ahantu hafi yuko mbere bamwe banavuga bati menga tutangiye gutinya kuba twoyiraba. Ino inspiration kwisiga ubwenge yaje guteye ino film. Ino filme nayanditse igihe nari mu rugendo ndi muri Kenya ariko nafatiye kuri imwe ni true story yabaye iyindi nayo lide bijya twatanguye ko ni ide yavuye ku mukozi w'Imana umwe yambwiye ati jewe sinkina filme ariko we usanzwe ukina kano kantu urakiyumvirako kujya kuntu abantu mengo umuntu muzima baramwirengagiza ariko apfuye bose ugasanga umengo niho bo hageze ko bifuza kumuhurumbira. Uwo mukozi w'Imana icandyoheye ubwa mbere ntiyatahura bino bikorwa vya filme ndetse na jewe nkibikora nkuko ndi muririmbyi yabona umengo naguye ariko mu nyuma za kwakira intahe z'abantu benshi bagiye bafashwa na filme n'intahe z'abakijijwe biciye mu butumwa bwiza buca muri filme. Nawe arajijuka yumva ahubwo ko akwiye kubishigikira arambwira ati ubu yaba nari mfise amafaranga nanje no yaguhaye ugakora filme kuko nanje ubwanje nabonye yuko uri mwivuga butumwa rikomeye. Hanyuma rero ni yambwiye kajya ako gaparti gatoya ariko ibindi navyo yabaye true story y'ibintu nzi vyigeze kuba hano nyene mu gihugu muri kino gihugu. Iyo story rero izo story ncanda zikombina numva zirakomeye. Agatima koko kubona iriza abantu kubona itera ubwoba abantu bamwe bakanka no bakumva umenga baratibatinye no kuyiraba nta gitangaza kirimwo kuko nanje ndiko ndayandika hageze igihe nkorora mosozi. Byarakubaye kugiriko urandika byarambaye ko ndiko ndandika ngira ibigumba nkora mosozi ko navuze okay je ndiko ndandika eski wa muntu nawe ari karaca muri buno buzima canke yaciye muri buno buzima bimeze gute ariko ndavuga ati urukundo rwagiye hehe ubuntu bwagiye hehe none mu gihe notinya kubikira ngo biteye ubwoba kandi ari ibintu biriko biragandagura abantu biriko biramara abantu abantu bariko bahana amashano ku rwego ruteye ubwoba ukazumva ngo nakarapfuye amashari inzigo nivyo biriko biruzura mu bantu ntibagikunda kubona ubuteye imbere abantu ntibakinezererwa amakuru meza y'abantu aho gusanga abantu banezererwa amakuru mabi ayo makuru maba bari karasohoka naka yagize ivyagwemeze gute akome ukasumvire n'uwo muntu kagatima runtu kagiye he n'utahora posting ukabona arapostinze urumva inkuru mbi iyibaye uzosanga abantu bose uzoshaka uraba ikiganiro harimwo ikintu kitameze neza cabaye ku muntu tuvuze ngo SABBAS na Amede bafatanye mu mashati
hewe abantu bosharinga abantu bose bokwiruka kuraba kubera iki bumvise yuko abantu bagwanye bisobanura ntibanezererewe petetre umwumvikano canke ubumwe jewe na Mede dufitaniye bahora batubona kumbe turi kumwe bakadutwengera ariko kumbe batabinezerewe bashaka kutubomora nivyo biri mu bantu umuntu yubatse inzu bankuza mva ngo arishima ngo yarubatse etage umuntu yaguze umuduga ngo kariya nako ngo karishima niwibuke yuko uwo muntu yaguze umuduga eje ashobora kuguha lift canke akazotwara umugore wawe agiye kuvyara mwijoro wari wabuze taxi mu bisanzwe iterambere ry'umuntu ryategerezwa twese kutunezera naka arateye imbere reka tunezererwe naka akoze filme ironsa ama views menshi reka twinezerere uzumva ngo ya boostinze abandi ngo nabo ngo yakoresheje imiti kubera iki ucubona yuko muri mind zabo ntibanezerewe n'iterambere ry'uwo muntu umuntu aguze imodoka nziza yabaye Freemason ishengero gitwa ngo rirateye imbere nguriya ngo mukozi w'Imana ngo n'umufreemason none Imana yacu nitanga umugisha Imana yacu ntigira neza mbega ba bantu bakoresha amaboko yabo bagakorana umwete Imana ntihezagira ibikorwa by'amaboko yabo ucubona yuko inzigo ishari bisigaye vyiziziye mu mitima y'abantu abantu bataye kagatima runtu basigaranya agatima koko abantu ntibagifise kagatima runtu babaye nk'inyamaswa ivyo bintu iryo jambo ninda zo bivuga ni twebwe nyene dutegerezwa guhaguruka tubicishe muri filme nubwo abantu bibariza tubicisha mu buryo abantu bababara bakarira bategerezwa kubiraba kuko biri mu kibano nibyo bihari nibwo buzima benshi babayemo canke bariko barabamwe no mu rero urumva ivyo bintu ni ngombwa rero nanje ubwanje nare kandi rero bagumye umutima kuko film urumva ko yitwa gatima koko nubundi ntibararuhuka kabisa ako mugabura umuhinga ufite nabonye nk'ibintu bitatu biremereye nibyo uri kurasigura harimwo agahinda karengeje harimwo ubwoba hakabamwo ikindi kintu ca gatatu siniko ndakibona biteye ubwoba agahinda mboni ibintu bibabaje muri rusange byose rero bigakoraniriza hamwe gutanga inyigisho ubona iri fondi iremereye cyane bya bintu umuntu wese acabona biriko bara muri societe mugabo hakabonekamwe n'ibindi bintu menga sore wese yari kubahuka kubikina kuko bisaba tekinike yo kubisereva neza mu buryo budakomeretsa aya amashure ya filime warayize SABBAS urayanoganza kwere ndabishima Imana kuko nimba atari mpwemu yeri kanje cyane muri wewe ni mpwemu yera kuko Amede ni bakunda kuvuga ati kuriya kuntu abanditsi b'ibitabo abanditsi ba Bibiliya bahishurirwa bakandika natwe nk'abanditsi ba filme buriya turahishurirwa Imana hari gihe muransenga Mana mbwira ni abantu bawe bakwiye kumva iki abantu bawe ubu no babwira iki ni yihe mpanuro ubona nkwiye gutanga mu bantu ndabisengera cyane Mana nyigisha mbwira uburyo message yanje no transfera mu bantu ikabagerako neza tutibagiye yuko hari n'amaformation twagiye tugira na formation zo muri PASAC je zaramfashije izisanzwe izijanye na écriture des séries ama web série urumva ibintu mwe nivyo byaramfashije cyane gose ariko kandi nakakantu ko guhishurirwa numva gafati ya mbere bya bindi nakubwira ngo udasukiranye rasesa navyo ndasenga ati Imana mpa story iza gufasha imitima y'abantu kandi kiriko kiranezera cyane kwino filme agatima koko ugiye kwinjira mu makomantere abantu benshi bandika ngo ino filme ntizodusiga uko yadusanze ego karimwe muri comment mu makomantere menshi abantu bavuga ati ino filme agatima koko ntizodusiga uko yadusanze hari abantu benshi banayihevye kubera nidushaka kukubona uri kurarira ariko nubwo utobona jewe hari undi muntu ari kararira muri quartier yawe hari undi muntu peut-être arira utabona uriya muntu ilfo ko tumenya gahinda k'abantu baca muri buriya buzima uzi guhekugwa abavyeyi usanga ngo barozwe n'umuntu kandi wo mu kibano canke inshuti yo mu muryango inshuti yawe ya hafi uzi umugenzi akugirira ishari kuburyo yipfuza kukwica canke akica wawe nibwo buzima turiko turabamwo bivanye na rya shari nizera neza ntakekeranya yuko inyuma y'ino filme agatima koko hari abantu benshi bazoba bafashizwe bazohe bazangeso z'amashari bakiga kunezererwa umugisha wa bagenzi babo bakiga kunezererwa
iterambere ry'abandi parce que nitwavuga iterambere ry'igihugu iryo terambere ry'igihugu kigizwe n'abene gihugu ukuvuga ngo igihugu ntigishobora kubaho ata population oya ntibibaho kandi igihugu ntigitera imbere population itateye imbere tuvuze ngo iterambere ry'igihugu rihera mu bene gihugu rero iyo ugwanije iterambere ry'umwene gihugu ubu uri kuragwanya iterambere ry'igihugu parce que igihugu kigizwe n'abantu Dico natera imbere ugakora uruganda rw'iwawe urafise abantu ijana uzoha akazi yego babantu ijana byari bishomeri no kuvuga ngo Dico uri kurafasha mu iterambere ry'igihugu kubera babantu nabo baca baza bagashigikira imiryango bakagira gute no kuvuga ngo wafashije igihugu gutanga akazi rero igihugu nikishobora gutera imbere abantu batateye imbere rero ntituzonezerwa iterambere ry'igihugu cacu ariko uzamva ngo urumva ngo mu Burundi ngo ibintu ngo bimeze uku ngo raba ngo hariya naho ngo hameze uku igihugu byanse ngo twebwe wewe uri kuravuga kubera ko utanezerewe iterambere rya mugenzi wawe uri kurashaka iterambere ry'igihugu iterambere ry'umubanyi wawe uri kurarigwanya gugwanya iterambere ry'umubanyi wawe uri kugwanya n'iterambere ry'igihugu tuvyumvikane ko yuko igihugu kugira ngo gitere imbere ni jewe nuyu nujya tuzoba turiko turatera imbere mu nyuma igihugu niho tuzokwita yuko ari igihugu giteye imbere kuko abene igihugu nabo bateye imbere baragaruka bakaca bubaka ca igihugu tukaca tugiha ya shusho twebwe nyene twifuza yuko kigira ivyo bintu tutarashobora kwihana no mashari zino nzigo ngo turandurane n'imizi agatima koko dusubire kugirana bwa bumwe wa mwumvikano gwa rukundo abakera barimira hamwe bakagira ikibiri eko imiryango ya kera basangirira hamwe bakicara ku karago umwe akazana ivyo yaronse undi akazana ivyo yaronse ariko ubu n'abavukana ari gusanga binubana basangiye amaraso basangiye se na nyina ugasanga abavukana ntibavugana muri indira iterambere gute nibishoboka agatima koko rero hari mwizo nyigisho nizera ko zizogenda zifasha ingo n'imiryango n'abene gihugu muri rusange nkuyemo ikindi kintu muri byinshi usobanuye kivuga ngo gusapotingana wo gutaza imbere gato iterambere ahubwo ntube wo guharanira kumumanura ngo asubire hasi aho guhiga uburyo wotuma ucunda kuri we mujane umunezerererwe kubera ko ejo nawe uzohava usanga washikiriwe je nico kindi kintu nize muri byishushikirije biciye mu gatima koko canka gatima koko biterwa n'igicubamwo nuko bivuga inkuru novuga iri kiratembera hano mwibaraba ishobora kutaba nziza kuri benshi kuri wa muntu bakunda yitwa SABBAS uri kuravuga no amajambo aremere nibaza ko benshi bariko barakunda noneho yaje yunyugwa n'amajambo bavugiye muri lancement yumvikana uri kuravuga ngo nigihe ntazoba ndi hano hantu canke nigihe no biheba uraza kumfasha inzu ujya bitondesheje ariko biri hagati y'amajambo abiri mvuze ati muze mumfashirize bano bantu bisha bihura n'amakuru ariko aravuga ngo SABBAS arashobora kumera nk'ukwepye filime gato cyangwa kigira mu mahanga ntitube tukimubona hano hagufi mugihe zino nkuru ziriko ziravugwa zoba arizo bwana SABBAS nubona yuko igihugu kigire gihombe umwigisha ntikigire gihombe umukinyi wa filime yo kataraboneka ntubona yuko nawe ubwawe uza kwisanga wasubiye inyuma komenga hanze y'igihugu biragoye kuhabandaniriza ino mirimo mu gihe bien sûr ibivugwa byo bari byo c'est pas vrai ico cyambere hanyuma igituma no majambo nkunda kuyavuga nuko SABBAS ataruhoraho SABBAS arahari ariko hari nk'uzogenda hari nk'uzopfa ariko kandi hari nk'umuntu ashobora no kutabandanya filme canke umwanya umwe akagira jewe ico nizera muri buno buzima Imana gidukubitiraho ibiraro iyo ujabutse ikiraro uhorobona yuko winjiye mu yindi quartier hari gucuma rundi mwanya munini atakindi kiraro usubiye kubona ariko peut-être wivuyemwo nkunda cyane ruguru abantu batahazi imisozi itandukanwa n'inzuzi nyinshi usanga hagati yacu inzuzi nyinshi usanga hagati inzuzi rero uno munsi ndi ku musozi runaka ejo nshora kuzogenda nkideplace nja ku rujya wundi musozi ujya wundi musozi uruzi nzojabuka kijya kiraro Imana ishireho nka jabuka maze kujabuka sinzuriya wundi musozi ngene umeze hari gihe nzosanga aho narindi ari ahantu barima ibirayi cane bikakunda ariko nishikari nkasanga barima imyumbati
mwico gihe ninatera ibirayi hajya ahantu ntibizomera bizosaba ko ntera ibirayi kuko ujya musozi wera kw'ibirayi ninajabuka nkagenda hani nkasanga bari mingano canke nkasanga aho hantu bahari micayi nzoba oblige yo kutarima ingano aho bari micayi yego urumva bizosaba yuko ujya muri ndabwira gutyo rero n'ubuzima Imana yaginshiraho ibiraro hari ahantu naciye nkirotuva ndi mu buzima bumeze uko najabuka uruzi ninje handi nkasanga ndahandi bisigura yuko uno musozi ndiko uno musi ndi ku musozi wa film ndi ku musozi ndima filme nkasanga filme irimbuka nkasanga ni tere nziza yo kurima filme ariko nshobora kwimukira ku wundi musozi nkasanga uwo musozi Imana inyimuriye ko ntibikunda yuko ndima filme bigasanga yuko mbumuvuga butumwa ariko Sabbas ntiyigeze atakara ahubwo Sabbas yagiye arimo ibintu bivanye n'amasaison muci hari ibintu abantu barima mu rushana hari ibintu abantu barima urumva amasaison yose agira ikintu cayo abantu simba ntakaye parce que mba ndahari kandi mba ndiko ndakora ariko ndashaka kumfasha kano kantu gatoya dufate ko mbere ntidufate je nivyo nizera ninibesha uraza kunkosora gukora filime kuri Sabbas je ndiko ndabibona nk'umuhamagaro je turacumva kumwe mu gihe ejo Sabbas yoreka gukora filime tukamubona asigaye ari mwivuga butumwa ibi maybe uri pasteur canke umuapostle n'akarorero ntabwo wumva yuko uza kuba wirukanye wa muhamagaro uri ku buzima bwawe uhura n'ico waremewe kuri nose n'igihe no mvuga butumwa nzoba nkora na filime mu gihe wokora ivuga butumwa filime ukazihagarika completely sindavyibaza wirukanye umuhamagaro uri ku buzima bwawe ca kintu tuvuga ngo nico naremewe gukora either harimo ibintu bibiri cakinire ko ndakubwira ushobora kwimuka ku musozi ukaja ku wundi yego ariko wundi musozi ugiyeko ugasanga ivyo ukoze biza kuzana umumaro kuruta akarorero jewe ndafise ivuga butumwa ndiko ndakoresha biciye muri film ariko sukuvuga ngo igikorwa ndiko ndakora cakindi cyo kurondera imitima ndayizana kuri Kristo ntihari wundi muntu ariko arakora ibirenze kuzana imitima myinshi kuri Kristo kandi atari kakora film mwico gihe hamwe noronka ikindi kintu gishobora gutuma imitima myinshi za kuri Kristo kuruta na film igihe noheba filme nagize ikintu nateye intambwe mwico gihe sinoba namanutse ahubwo noba naduze waba waduze kirumvikana ikibi cyo haba ni gihe nokora ikintu kiza gutuma manuka akarorero yakamfatire nko kubikorane Chris Ndikumana ahora akoresha voilà come on I really believe you ko ari umuntu ashikira imitima myinshi y'abantu none nkuno musi ejo Dico okay twarabonye lancement dimanche yego warabonye abantu bayitavye yego none nk'ubu wozubona mu kwezi kwa gatandatu Sabbas ashoboye gukora nk'igikorane ico gikorane kaca kitabirwa n'abantu nk'ibihumbi nka 30 yego buriya wovuga yuko nahomvye ubona uko nakoze wokomerwa amashi bikitwa réussite yoba réussite c'est mugabo ni bimwe bavuga ni wa musozi nca numva yuko menga ntiworambira ko wo uca kugenda wongeye kururuka mu mataba tukongera tukahasanga wa Sabbas akora film omene navuga ngo hari ahantu n'ubwo nka 30 wisubiguma mu myaka yose ndiko ndabona ibihumbi 5 wowe buhemukiye byagukundiye muri film je nuko ndavyumva okay umve nkubwire sinobahemukira parce que GN tout d'abord irahari kandi no mu migambi yanje sinibaza ko GN yo heba gukora mu migambi yanje mba numva gufasha abantu nige noba ntakinye filme jewe nkaba nagiye kuvuga nk'ubutumwa par exemple noba nanditse filme nziza hakaba hari abantu inshobora gukina filme rega nkasanga nta hole ndayifisemo for example ariko urumva hari abantu ego batoba bambonye muri film ico nagira mvuga ati hari umuntu abavuga ati bana ntegerezwe kubona Sabbas nubwo byo bari byiwiwe ndamubonemwe yatushe yiwe mbone wa muagitana kunzi yes ivyo rero birashoboka canke ntibinashoboke urumva ivyo birashoboka canke ntibinashoboke kandi igikomeye kuruta ndazi yuko ivyo dukunda ntitwokwama tubironka uko tubikunda byovyo ahubwo ni vyiza iyo turiko turaba muri direction Imana iduhaye uno munsi uraha ejo nube haje kimwe gusa ugume wisanga existence yawe ituma hari abantu bahimbaza Imana Sabba urumva
uriko avuga ibintu bikomeye ariko nubundi ngoma numva unyibutsa n'ibindi bintu ushaka kumfashe kino kintu nk'umuntu yizera Imana irashobora kugushira muri direction iza kuba ihabanye n'umuhamagaro wawe. For example kugira nanje ntahure gose tugaruke kuri Kristo Ndikumana waruvuze ubona gute nkanarize yawe no musi Kristo Ndikumana twumvise bigerimo ngo arabihagaritse akigira kuba nk'umworozi international yorora inka ubwisi yo byumva urumva ko ivyo bintu biratandukanye cyane erega je ibintu byose nkora Dico ntegerezwa kugira hahandi nakubwira ka agatuti kanje nakivuga butumwa ugiye kuraba indirimbo za SABBAS ituri bishomeri turafise imirimo si wa undi yaririmba ndakugomba mukizawe urumva ko bitandukanye cha wa undi habwa icubahiro Imana ni nziza nakugize ubuhungiro bwanje urumva hariho uwo muririmbyi ndakunda mbuke neza utanye urumva nivuga butumwa ryo muri film ariko ca wumva nk'ubu nka jewe ndiko ndavuga ngo nituri bishomeri turafise imirimo nkaca ntangura déroulement yo ndirimbo development nkaca ntangura kuvuga ingene twatoranijwe n'ingene turabakozi bo muri leta y'Imana ingene turabakozi bo muri Republika y'Ijuru usanga ari wa muririmbyi iririmba giwe avuga ubutumwa ndi umuririmbyi w'umuvuga butumwa nivyo hariho aba worshiper ariko nanje mpora ndashobora kurimba praise and worship ariko uburyo nahamagawe nk'umuririmbyi w'umuvuga butumwa urakarora nk'uko kwa Rose Muhanda ntabwo ari umuworshipa nawe n'umuririmbyi w'umuvuga butumwa urumva ariko tuje kuri Apollinaire n'umuworshipa urumva tuje kuri Theogene n'umuririmbyi w'umuvuga butumwa kumbe bimatanye na message umuntu kenshi abatanga n'ubujya bikoramo ubujya bikoramwo na message abatanga izo ndirimbo ndaziririmba nanje ariko bazi ugiye kuraba ni SABBAS mwamenye gute yamenyekanye ku indirimbo zivuga butumwa tuje muri film yatushe yivuga butumwa ndayigumana urumva sinshanzana si film yari yose je yompeza gira Dico oya si film yari yose nopfa kwandika Dico filme iri mwivuga butumwa parce que ndumuvuga butumwa yinyegeje atagaragara ndirimvye usanga nabaye umuvuga butumwa nkoze film usanga nabaye umuvuga butumwa ndiko ndavuga ubutumwa usanga nabaye umuvuga butumwa wambitse umuntu ushaka bibemwe nkuko wabivuze urumva rero tuza kwiro truva jewe ntashobora gutakaza wa muhamagaro ahubwo wa muhamagaro ushobora kwajisa mu nzira zitandukanye ushobora gusanga wa muhamagaro wivuga butumwa wabaye mu buririmbyi canke wabaye muri film canke wabaye mu ivuga butumwa risanzwe urumva ariko hose tuza gusanga ni wa SABBAS atagaragara ndakunda kugaragara canke wa SABBAS ashobora kwimanifesta mu nzira zitandukanye ariko aguma ari wa muvuga butumwa biratandukanye nuko novuga ngo ndahevye gukina filme ngiye muri business ngiye gucuruza ngiye korora ngiye kugira gute uyo mbanzanye ubundi muntu atandukanye na wa wundi ariko wa SABBAS umuvuga butumwa Imana yahamagaye ategerezwa kugumaza gusa ashobora guhindura ama strategy y'uburyo abikoramwo ariko akaguma uravye ivuga butumwa ugasanga ryagumyemwo rero je ico mvuga ni ndumuvuga butumwa ndirimba ndumuvuga butumwa ndumuvuga butumwa nkora filme ndumuvuga butumwa waba mu Burundi utaba mu Burundi ico kintu nico hagarara nico hagarikwa nibihe nico hagarikwa naliyengiyemwo nico hagarikwa niki kandi noneho vraiment ntibitege yuko noheba filme vraiment ngwejo canke hirya yejo ndi mu Burundi nokora filme ntari mu Burundi nokora filme ndi hehe parce que ndiko ndababwira ni agatima koko sinayandikiye mu Burundi wari mu rugendo biratangaje nari mu rugendo behind the story tangaje naraje nshika ndayikora naho novuga ngo ndagiye mu kindi gihugu nogaruka no bamfise umwanya wo kugaruka nkagaruka ahubwo naritetse neza narahiye nkakora ibintu ahubwo je wanashaka ngize n'amahirwe yo kuja mu bindi bihugu numva bino bintu vya filme noce ndavyiga kuruta
yes novyiga kuruta parce que je vision yanje harantu ntaragera Dico muri film harantu ntaragera je sindibona ndiko ndakina muri Ghana sindibona ndiko ndakina muri Nigeria sindibona ndiko ndakina South Africa sindibona ndiko ndakina mu bigo hari abantu baba target yanje kuva nkitangura gukina film aho hantu negerezwa kuba targeting abantu negerezwa kubashikira ahubwo Imana impezagire gusa ndonka uburyo kabisa filme yanje canke filme nshaka kuva kuri niveau local ahubwo nje kuri niveau international aho rero je ndazi ukimari zomfasha abantu kandi aho ntihashoboka kudatembereye ngo uzuraja hirya no hino oya urazi ko nagiye muri Kenya nkabona ahantu bigisha ivya filme umwanya ukambana muto nkaba numva iyo nari mfise nka simwa naca ninjira hano hantu ukumva hoja muri Sarukiga yes hamwe numva nyene no kwiteka nyene nkabigisasu rero naho novuga ngo ndi mu Burundi canke ahubwo nzoba nonse opportunité nziza yo kuvyiga neza ku buryo mvuze ati nanje ngira forum mba mfise capacité ya yindi numva yuko yes ndafise capacité iri enough ku buryo nshobora gufasha abandi canke ino amareresi canke filme zahani wacu mu Burundi mbona ko dutanguye kuva hano hantu tuja handi nige nari muri Kenya nari naratanguye gutangura kurondera those connections ayo ma connection ashobora gutuma mva ngaha mu Burundi nkaja gukorera muri Kenya nkakorana n'abakenya kugira ngo tout d'abord abakenya bamenye yuko mu Burundi hari abakinyi ba film urumva batubone babone nivyo dushoboye kandi ivyo ntegerezwa kubishikako mu myaka itari myinshi ntegerezwa kwihuza n'ibindi bihugu kugira ngo tout d'abord bamenye yuko mu Burundi hari abakinyi ibihugu vya East Africa ariko nibindi bihugu vya kure rero urumva indoto yanje muri filme ntabwo yozima gucyo ngo izimangane gucyo kandi numva yuko ntegerezwa kuja ku rwego ruri international mugabo mu mwitege kabisa mba numva umfite biratangaje kubona umuntu abara ahantu umuntu avuga ati nubwo yohagararira naka yarakoze n'igihangage n'udasanzwe mugabo wayagana wa muntu ukumva we yifata nk'ucavura umuntu aba afise vision yogera no kuri Mars ku yindi si ndacyari muto ahubwo ndashaka kwiga numva umengo ntaco ndakora mu gihugu numva umengo ntaco ndamarira igihugu ariko numva nshaka kumarira ikintu igihugu numva nshaka yuko existence yanje ukubaho kwanje ku isi kosiga marque nigihe nzoba ntakiriho ukubaho kwanje kukazosigara gufisa abantu gufasha yes ndumva yuko ntaco ndakora mu bisanzwe ariko ndashaka gukora Imana igufashemo cyane bwana Sabbas ibandanye kuyobora intambuko zawe turizera yuko Imana niyo bikiduteretse urumva tubikiwe byinshi kandi uzabigerako kabisa umugabo n'inzu y'ibitabo yo duhuye n'amasatana bayohera ariko reka duhereze mwabuno buryohe wavuze byinshi bikomeye hari ibiganiro nsigaye nkora nkaba numva abantu menga bazongurira banangurire n'inka bavuga ati bana Dico nk'uyu muntu ba watuzaniye akira ishashi y'inka wibereho kuko hari abantu tuzana ukamenga twugura inzu z'ibitabo bakarushiriza kwiga sukuyemera make your comment nibaze ko mwamwa bikunze bwana Sabbas numva no gukengurukira yamara kandi nakiri umuntu nka wewe n'ubundi bufisa akantu ko ku mutima rya jambo rihindura isi wabasigira duce tukikebanura Okay murakoze cyane ubwa mbere ntangure gushima imbere ko n'iryo jambo no rivuga ndabashimiye ingene mutwitaho ingene mutufasha mwarakoze kwitabira lancement officiel ya NDAHAZI ndabibutsa yuko vendredi higa yejo ariho tuzorekura sinzi ko ikiganiro kizoba camaze gusohoka ku munsi wa gatanu ni itariki 16 nihenze niho tuzorekura filme NDAHAZI kuri GN Films kaze muri benshi kuza kuyikurikirana no kuyipartager twizere yuko inyigisho ziri muri NDAHAZI zizobafasha cyane gose hanyuma ijambo no babwira ni jambo nkunda kuvuga rivuga ngo tsinda gutsindwa komera hari byinshi biguca intege ariko ntucike intege gushika naho abaguca intege bacika intege bisigura ngo utegerezwa kuba umuntu wumva yuko gutsindwa atari umugabane wawe gucika intege atari umugabane wawe nubwo hoza uruganda rwo guguca intege gerageza kuburyo urwo ruganda ruguca intege rucika intege
wumve yuko gahunda ari ugukomera, wumve ko gahunda ari ugushika ku ihangiro ryawe. Indoto ufise ni iwawe, uyirota nta muntu mwari kumwe. Ntutangazwe n'abantu bariko barazana ama commentaire negatif ku ndoto yawe igihe warota ntimwari kumwe. Reka ukomere ugwanira indoto yawe, bazoza kugushimira babonye indoto yawe yamaze kuba realize. Ubu kubera indoto yawe bayibona uyinjiramwe batazi ivyo ari byo, ni ibintu biri flou, ugomba kuvyumva no kubitahura. Igihe warota ntimwari kumwe, ko ari we warose, gwanira indoto yawe. Abo warose mutari kumwe ntibakaguca intege ngo bakubuze umugambi wo gurealiza canke gushitsa indoto zawe. Imana ibahezagire. Ni SABBAS NKURUNZIZA, ndabakunda cyane. Wow, naco norenza ko kabisa, turabakunda gose, nibaze ko mwaryohewe. Uni we SABBAS NKURUNZIZA bababwiye. Imana ihezagire umugabo mandanye mu musengera abandanya b'igikoresho candiho. We love you so much. Hasta la vista. Dico Entertainment.